Banywanyi bacu mukurikiye imboneshakure ya HEJURU TV turasubiye kubaha kaze muri uyu mugoroba kuri uyu wa mbere ku itariki ya 5 kwezi k'umunane 2024 tukaba tubazaniye inkuru yihuta cyane mugiye gukurikira muyarabana n'igisata umutekano. Reka tutangure tubaha kaze aho muherereye hose, abari mu gisagara ca Bujumbura, bari mu gisagara ca Gitega, namwe mwese muri mu zindi ntara zigiye zitandukanye imbere mu gihugu c'u Burundi, bari mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, namwe turabahaye kaze ntimuze gucikwa. Umwanya rero wayagezweho, hejeje kubibona kuri iyi titre iranga aya makuru, ibintu ntibyifashe neza mu makambi abiri acungera umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Imwe ni BSPI akaba ari ikambi gisirikare hamwe na API, iyo akaba ari igipolisi gicungera inzego. Muti byifashe gute? Mu minsi iheze niho twabagejeje ko inkuru z'intwanzagabo zagiye zirapfungwa zivugwa muri ayo makambi cyane cyane, kandi bikaba birabana n'amahera President Mama Idriss Deby Itno wa Chad yabasigiye aheruka mu Burundi mu kwezi kw'indwi. Ibintu rero byabandanije kuyangara, dore ko noneho hariho n'imyidogo muri ayo makambi acungera President Evariste Ndayishimiye. Ubu rero kugeza kuri ubu nuko intwanzagabo zitanu zifunzwe mu ibohero rikuru rya Mpemba, harimo zibiri zo muri BSPI na zitatu zo muri API, ndetse amazina yazo ni Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge, Major Barthélemy Sindaye, ari Colonel de Police Marie Chantal Munezero, Colonel de Police Christian Nyabenda na Major de Police Mire Niyonkuru. Kuri izo ntwazagabo zitanu harongereka ko n'igisongerezi c'intwazagabo co muri BSPI, bose rero bakaba bapfunzwe bazira amafaranga bahawe na President Mama Idriss Deby wa Chad aho aheruka mu gihugu c'u Burundi. Ese ni ikihe caha cofunga zino ntwazagabo? Turaza kubigarukako, turaza kubigezaho kandi birabana n'igitsure ca General Manalex na General Kirapanze. Bose rero nkuko twabibateguriye mukaza kumviriza ibiriko bibera muri ayo makambi yompi, dore ko hagati yayo ibintu byose bitifashe neza. Muri aya makuru tukaza kubidondagura mu kanya gatoyi. Turaza kugera kandi ku makuru y'akamaramaza, hari ubukozi bw'ikibi canke gusahura bivanye n'uko vyita, kuko hari ishure rya leta ririko rirasahurwa urukomba amazi. Turaza kubigaruka ko mwumvirize ico abarirongoye bariko barakora. Turaza kugaruka kandi ku rubanza rwa Emilienne yejejwe na sentare, ariko kandi ni inkuru itari nziza ku mucamanza wa sentare y'iyungurizo yamwejeje, dore ko ariko aragirirwa iterabwoba. Byose ni mu kanya gatoyi ku buryo burambuye kuri ngingo n'imwe ukwayo. Jonda kuri subscribe canke sabone niba utari wakunda ko wibuke no kwisangiza ngenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Biragoye rwose gutahura icyaha Parke General ya Ntahangwa iriko irashira ku basirikare hamwe n'abapolisi bashiga kuri batanu twabwiye mu buryo bw'ipfunyapfunya. Habona bumwe kambi BSPI hamwe na API, nimwe ni kambi yo mu gisirikare, ndi akaba ari yo mu gipolisi, zose zikaba zijerwe gucungera inzego. Ku mutahe rero twasomye wimwe muri zino ntwanzagabo hakaba handitse ko bakoze icaha bise complicité détournement de biens publics cyo mu ngingo y'amajana 452 y'igitabo mpanavyaha. Kubiri mu mutahe rero basigura ico caha, bavuga ko President wa Chad yasigiye izo ntwanzagabo amafaranga amayero ibihumbi 30 vyari gufungurira abasirikare n'abapolisi bakoze igikorwa cyo kumucungera umutekano aheruka mu Burundi. Umutahe uvuga ko ayo mafaranga yagabuwe nabi, maze ntwanzagabo yose ihabwa 1,500 y'amayero, igisongerezi kigahabwa amayero 1,000. Abasoda batoya nabo bagabura 10,010 by'amayero byari bisigaye. Umutahe uvuga ko uko kugabura byakozwe bitamenyeshejwe barongoye amakambi. Ikibazo nyamakuru rero c'aya mafaranga nkuko twabibwiye n'amasoko yacu gihagaze ku gutahura kudasa ku bijanye n'abo President Mama Idriss Deby yahaye amafaranga. Hari abatangaza ko mu bisanzwe amafaranga bakuru b'ibihugu bakunda kuyaha barya babacungera umutekano wo hafi, no kuvuga ko baba bashaka gushimira abantu baba bagumye bagendana bakabasigira agafanta. Uko siko abarongoye amakambi BSPI na GAPI bavyumva, bo babona ko 30,000 by'amayero ari menshi adashobora kuribwa nabo batarimwo.
hari ivugwa rero igitsure ca General Alex na General Kirapanze kuko abakurikiye dosiye bavuga ko ibiyivugwamwo hari ivyitwazo intwazagabo zo muri BSPI&GAPI zikaba zavuze ko General Alexandre Muyenge batazira Alex atwara GAPI na General Richard Banyankimbona batazira Kirapanze atwara BSPI bashavujwe no kubona ibihumbi 30 by'amahera agaburwa nabo batayaronseko. Abasirikare n'abapolisi rero bakiriye amafaranga ya Perezida Idriss Deby bo bavuga ko batumva ingene agafanta bahawe kubera bari bamaze iminsi bagenda na Perezida wa Chad bari guca bagasangira n'abatwara amakamba atacu bari bakoze muri ivyo bikorwa kandi batari banagahawe. Zino ntwazagabo zivuga ko Alex na Kirapanze bagenzwa n'igikenye gusa co kurondera vyinshi biba. Izo ntwazagabo zikavuga ko zihanganiye kuva kera ubusuma bukorerwa muri BSPI&GAPI none ko zitagishoboye kwihangana zigasaba Perezida Ndayishimiye gufata mu minwe bino bintu bibera mu makambi amacungera. Nkuko bwama ubutungane bwabaye igikoresho c'ibihangane ngo biragoye gutahura ingene parike yubahuka ikitabye public agashiruka gute umukuru w'igihugu wahanze haye abamaze iminsi bamugendanira no kuvuga ingabire Perezida Idriss Deby tino yahaye abamugendaniye nk'agashimwe yahindutse amatungo rusange y'u Burundi bino kuvuga ko umutegetsi wese bishitse agaha agashimwe canke agafanta abakozi bamushimishije ko ayo mafaranga yoca yitwa ubutunzi rusange bw'u Burundi. Biragoye kandi kumva ingene parike yita ayo mafaranga raviteyoma no kuvuga imfungurwa zigenewe abasirikare n'abapolisi b'u Burundi none Perezida wa Chad niwe asigaye agaburira abasirikare n'abapolisi b'u Burundi. Ayo mafaranga adatangwa no kuvuga ko abasirikare n'abapolisi batari gufungura. Kuvuga ko izi ntwazagabo zanyeruje itunga rusange ry'u Burundi ntivyumvikana. Hano nta n'icaha kiboneka cotuma abantu bafungwa. Birashoboka ko habayemo n'akarengane mu kugabura uko bita agafanta maze abakuru bakiyamesha kurusha abato ariko iryo kosa ntirihinduka icaha mu gitabo mpanavyaha. Nimba harabaye no kugabura nabi ugafanta nivyoshobora kuba icaha gifungwa. Ntwazagabo ahubwo ngo vyoshobora no kuba imyifato idashimishije mu kazi maze umukoresha agatanga impanuro canke ibihano bisanzwe vyo mu kazi hanyuma agafata ingingo zitunganiriza abo baba bararenganijwe. Ariko iyo bigeze aho General ahamagara parike ngo mfungirana kubera bamuhaye agafanta nta mpeho kandi ndi shefu wiwe n'ikimenyetso kitanabesha c'ingene ubutungane bw'u Burundi bugeze habi cane. Uwatanze agafanta k'ibihumbi 30 by'amahero yibajije ko gasanzwe aravye n'ibihangane byariko biramukingira yamenye ko urukundo rw'igihugu bugeze habi ntibamubwiye ko ngaho atanze miliyoni 220 z'amarundi ntibanamubwiye ko abajenerali basigaye bagwanira urufaranga mvamakunguru bose rukorotse amamiliyaridi y'amarundi basanzwe bayarunze mu mazu ariko ntibafise iyo bayashira mu gihe nta gaciro uko bukeye uko bwije. Bitse rero mu nzu ibigunira vy'amamiliyaridi y'amarundi muri 2024 vyagumye binihiriye kwa kundi nyene ariko agaciro kavyo kamaze kwigaburamo kabiri mu mezi 6 gusa. Niyo mpamvu amayero naho ryo bari rimwe gusa rishobora gutesha ubuntu ba General. Perezida Ndayishimiye ngo nafate mu minwe ico kibazo hagati yabo barongoye makambi. Bihandi makuru rero ariko haravugwa hari biko byitwa amazina atandukanye bamwe bavyita ubukozi bw'ibibi abandi bakavyita gusahura. Ni mu ishure rya leta Burundi NR riko rirasahurwa rugomba amazi wahoze arongoye iryo shure ariko akora ubusuma buteye ubwoba ndetse n'abakozi baratabaza. Nyuma yo kumenya rero ko yabogojwe mu mabanga Dr Dionise Arakaza yahora arongoye NR yaciye atangura gusohora bimwe mu bikoresho by'iryo shure abitwara ahantu hataramenyekana akoresheje imodoka z'iryo shure nyene. Mashini 20 nyabwongo zo mu biro ntawuzi irengero ryazo. Hejuru y'izo hari n'imashini 2 nyabwongo ngendanwa ziheruka gutangwa n'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi zanyurujwe na Dr Dionise Arakaza ndetse yahise ku munsi w'Imana ku itariki ya 4 ukwezi k'umunani mu masaha y'ijoro. Dionise yarasohoye amabido yose harimo ibitoro by'iryo shure. Ibido zose zari zitanu imwe ikaba ija mu litiro 45 z'ibitoro zose yarazitwaye. Ejo nyene imodoka zose yuko hari 3 z'iryo shure zaciye zisohokana zitwara ahantu batazwi. Abakozi bahavuye bamenya ko yaragiye kuzikuramo igitoro canke kuzividura kuko zose zari zuzuye igitoro ariko basanze atakimwe. Twovuga nk'imodoka benshi bita Surambaye yarimwe amaritiro 180 y'igitoro ariko no munsi iki gitondo bakaba basanze isigayemo igitoro gike cane. Ikindi abakozi bikeka nuko izo modoka zoba zatwaye muri garage gukuramo bimwe
mu vyuma bizigize. Abakozi rero bakaba bariko baratabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gufasha kugira ngo byasabuwe na Dr Dionise arakaza bigarukanwe mu butunzi bw'iryo shuri, kuko hari n'ibindi yononye bigitohozwa neza cane ingene yakoresheje ubutunzi bw'amafaranga bw'iryo shuri. Tumenyeshe ko Dr Dionise arakaza atarabisikanye n'umusubira ari wa Ambasaderi Jean de Dieu Ndikumana aheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu kuva ku itariki ya 30 ukwezi kw'indwi 2024 nk'uko twagiye tubibabwira. Tubandanirize aya makuru ku rubanza twababwiye mu buryo bw'imfunyapfunya ko hari iterabwoba ririko rirakorerwa ko umucamanza wa sentare yungurizo yamwejeje. Kuva rero urubanza rwa Emeryene rugitangura habayemo amahinyu menshi, gusa hari ingingo yafatiwe Emeryene Sibomana kuwa 28 Ruheshi Anatole Manirakiza umucamanza wa sentare yungurizo ya Gitega bayeho mu buzima buteye ubwoba buri munsi. Akagiye kwisigura rutavana ko hari ubuvutwa ku rutonde rw'abaja mu bikorwa ku rubuga rwagirizwa ibiturire byose birabahabera. Iterabwoba n'agatotezo byabaye ubuzima bwa mwisi yose bwa Anatole Manirakiza umucamanza yijeje Emeryene Sibomana. Kuwa kabiri mu kakaro guheze niho Anatole Manirakiza yahamagara n'umukuru wa sentare yungurizo ya Gitega Desire Manirambona kugira ngo zigurira abacamanza y'ibyo sentare uko yabigenje kugira ngo Emeryene Sibomana bwari n'uburyo bwo kumumara amazi imbere ya bagenzi be batakurikiranye iyo dosiye kandi batari tazi ito nido y'urwo rubanza, niko bibonwa na rimwe mu masoko yegereye iyo dosiye. Iminsi ibiri nyuma yaho kuwa kane mu gakaro Desire Habonimana nyene yarandikiye Petero isaba ko Anatole Manirakiza yisigura kuri iyo ngingo. Kadundura kandi kurongoye sentare yungurizo Gitega Felicite Nishemezwe yagirije Anatole Manirakiza kuba yarakiriye igiturire c'amafaranga miliyoni 1,500,000 y'amarundi kugira ngo yeze Emeryene Sibomana. Ati ni ibinyoma bidafise ivyemezo na bimwe, niko rimwe mu masoko ryiyamiriza. Arakandi gatotezo Anatole Manirakiza kuko yari yategekanijwe ku rubuga biheze mu ntara ya Karusi hagati yashira uburengero bw'u Burundi mu kwezi kwa Mukakaro guheze, sanze yakuwe ku rutonde rw'abaje muri ico gikorwa asubirizwa n'ubundi mucamanza muri iyo sentare nyene. Amasoko muri iyo sentare nyene uko kunyinyurana sigura neza impamvu Emeryene Sibomana kiri mu ibohero rikuru rya Gitega nubwo yejejwe. Umushingamanza Michela niyo nizigiye amuburanira akavuga ko ari inyango ry'amategeko atumara ko kuwa 17 mu gakaro yandikiye umushikirizamanza wa sentare isubiramwo imanza ya Gitega mu mbere y'uko aburanira unzura ubusha rwo gusurwa ibohero ishemekejwe ingingo y'amajana 262 y'igitabo mpanavyaha. Umufungwa tegerezwa kubanza kwezwa nubwo ari abuba buyunguruje. Emeryene Sibomana akaba yagirizwa kwiyamiriza amabi yakozwe ni kuwa 26 Nzero uyu mwaka no mu ntara y'ubushikiranganji wa François Vyarimana Sibomana ico gihe yari umunyamabanga wa Lycée Isterurwa ya Mushashi Gitega yari yamenyesheje amakuru afatiye ku gitsina akorerwa abanyeshuri agakorwa na Patiri Rora Nakarutimana umuyobozi w'iryo shure, dore ko byavuzwe muri urwo rubanza ko umupatiri yareka abashurashuza utwana tw'utwigeme dutoyi ndetse ko yari afise n'imatera mu biro vyiwe yakoreraga ko ayo mabi. Aha rero duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mugoroba. Mbasabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko mwibuke munabisangize bagenzi banyu kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Ingingo zigiye zitandukanye rero umunsi w'ejo nizo tuzogaruka ko umenye byinshi biriko biraba hirya no hino. Turabakengurukiye cane.